Ndetse naza kintu by'uburozi bibaho kabisa. Kuko nkunda gusenga cyane. Nkunda gusenga cyane, nkunda ndi umukristu. Sinibaza ibintu by'uburozi sinavyaza nibaho. Woreka kugira entraînement ngo wizeye uburozi ugatsinda amahati. turabaramukije cyane abakunzi ba Gaciro TV. Uyu munsi tuje mu kiganiro kidasanzwe aho turiko turitegurira playoffs zizotangura ku munsi wa gatandatu. Mu bo tugerageza kwegera hariho abafana b'imigwi ibiri izohura, abafana ba Dinamo, abafana b'Urunani. Tukaba twagiriwe ibakora ridasanzwe ryo guhura kuri terrain, bariko baragira entraînement. Dinamo uca duhura n'umu fana tuzi tumenyereye cyane yitwa Chicken. Kumbura ngira ngo benshi bazi ku izina rya Chicken ariko ntibazi amazina yose. Chicken ni muntu ki, ninde, atwidondora? Murakoze cyane kumpa ijambo. Manje kuramutsa abantu bose ko barakurikirana Gaciro TV, nongera ndamutsa n'abakunzi bose ba Dinamo. Amahoro y'Imana bane namwe. Hama je ku mazina yanje yose y'abavyeyi nitwa Niyonkuru Claude. Nkaba mvuka ku Musaga kujya mbere, ku barabara rya mbere. Nkaba nta muvyeyi n'umwe nkisigaranye. Nkaba ndi umugabo afise abana babiri b'abahungu. Madamu akaba yitwa Ingabire Cynthia, umwana mukuru yitwa Fael, ukurikira yitwa Kael. Izina Chicken ryavuye? Izina Chicken ryavuye hari umukinyi yakiniye equipe nationale intamba mu rugamba yitwa Chicken Banza. Mu defenseur mwese muramuzi, yarakomeye gose. Yakiniye mu Vitaro, yakiniye na Interstar. Naramukunda cyane, ndamukunze yigeze kuba ndihira n'amashure. Ndamukunze yampa ubupira bwanditse ko amazina yiwe Chicken Banza, Chicken cyangwa piranditse ko Banza. Abantu baza barampamagara Chicken. Chicken kugira ngo mu migwi ishika 10 n'iyindi atora umugwi wa Dinamo ko ari wafana, byaje gute? Byavuye umugwi wa Dinamo no manza gushimira indongozi zawo, ntaco zitankorera, zinafata nk'umwana wabo. N'abavyeyi kuri make Dinamo novuga yuko kuri jewe Dinamo bisigura yuko ari umuryango kuri jewe, kuko ntaco ndababuranye. Aheze imyaka ingana gute Chicken afana Dinamo? Narigeze kuja mu Runani, natanga gufana Dinamo 2016, 2022 ndaca mu Runani, ngaruka muri Dinamo 2024, bivuga ni isaha ndi muri Dinamo. Burya umugwi watanguriyemo si Dinamo watanguriye mu Runani? Waje natanga muri Dinamo 2016, 2022 nja mu Runani, maze imyaka 6 muri Dinamo. Ama mu Runani cyava 2024, ngaruka muri Dinamo. Yego. Niki cyatumye uva muri Dinamo kaja mu Runani? Cyangwa hari agafaranga? Kubisanzwe Ejo inoti. Umuntu wasi kibazo c'amahera kuko muri Dinamo sinovuga ko abuze amahera. Murabona ko nabakinyi niyo equipe ya mbere ifata abakinyi neza. None muranabona maze kufise umukino w'agaciro Gibere, ukagira Richard, ukagira Cuma, ukagira Sanya. Niyo equipe ifise abakinyi novuga b'agaciro n'abaroko beza. Urabona urafise Deve, urafise Beni, urafise Brian Kavakure. Ni equipe vraiment kibazo c'uburyo nta kihari. Byarashitse nyene, byarashitse sanga nagiye mu Runani, naciye mu Runani ubwase natevye ndagarutse muri Dinamo. Amajambo yavuga muri kijya gihe Chicken yaguzwe, Chicken yagiye kubarogera, sinzi ko wabyumvise, wayakira gute? Ndetse naza kintu by'uburozi bibaho kabisa. Kuko nkunda gusenga cyane, nkunda ndi umukristu. Sinibaza ibintu by'uburozi sinavyaza nibaho. Woreka kugira entraînement ngo wizeye uburozi ugatsinda amahati. Nigikunda. Hari akamotivation gatoya bampaye. Sinovuga ko ari gato, nagashimye vraiment. Muri nyuma ndagaruka muri equipe. Chicken iyo turi kuri terrain ariko haraba match Dinamo igatsinda, uwo mwanya yumva gute muri we? Ndagirwa cyane kuko jewe muri make nta nzoganwa, ikintu by'umunezero umutima wanje
mu kubona umuryango wanje ubayeho neza ndetse n'umuryango wundi ndimo wa Dinamo uryohewe. Iyo bishitse Dinamo igatsindwa Chicken yifata gute? Je ndi umusportif kuva 2001 umufana umugana bamufana bigize umwuga 2003. Jewe nsinzwe ndagenda nyene nkaramutsa abakinyi nabo ati dutegure ejo hakurikira kuko ubutsinzwe nibatsindaho. Yego uyu munsi bishitse Chicken agatsindwa akaba agresse n'uwundi mufana wo mu wundi mugwi yo kwivuna canke yo mu kiruhande waje zo kugera barariko daswara wa kabisa dora tubona imvugo zimwe muvuga mutukana iyo ijya n'umurare yahaja match iheze ugasohoka ijya stade safe niba biheze aje we nuzo kugera wanyu daswara muri ibi kuko baze guca mu bihugu byinshi u Rwanda za Kampala Tanzania nja gufanayo sinshobora kuja gufatana n'undi muntu ku mashati ngo yatsinze ahubwo atsinze abankebuye kugira nanjye nje kwitegura ejo naho cyo nje kwitegura ndako no kwihora. Abakinyi baritegura baragira entraînement itizi nyinshi abafana bitegura gute iyo biteguriye urukino na cyane tuvuye kuri zi finals zigomba zibe za playoffs zishobora kuba inkino ndwi cyangwa zikaba zine kumbure ko bizokundira abafana bitegura gute? Jesse no vuga bisanzwe kujanye n'abafana aho mperereye muri Dinamo no vuga gose ko jewe no vuga ku ruhande rwanje sinzi ko mwambaye muri demi finale sinagaragaye gose kuko ije muri finale na mashaka name ndi wa wundi nyene na mashaka name ndi wa wundi mutsindwa atigira ko rikosa mu mifanire y'uwanje jewe nditegura nka travail ijwi wana nijwi hama no mu byo mvuga muri stade bituma abantu bumva ko bari muri mood kanatsinda umufana nka jewe birasaba yuko aremesha abandi numva je ndabitegura ivyo ngira ndabitegura sivyo neguriye hajya ku bantu batabizi gufana harimo amafaranga ubufana ubufana no gukunda ikipe rero iyo ukunda ikipe nayo irabona akamaro ubumaze hama nabo bakakumotiva cyane ashimira indongozi za Dinamo mukuri nta muntu afana Dinamo vraiment idoga kuko bari hafi yacu baratwankuraza gose kuba muza hajya kuri terrain abantu bakababona bakamura ba icon donc muri inyenyeri zigaragara. Yego tuvuze Chicken tukavuga Tambwe tukavuga Seba abona abantu bazwi ni ikihe kintu byabahaye kuba muzwi kumenyekana kwanyu cyo byabafashije? Kumenyekana kwacu badufashije kuko ndi muri Dinamo mugabo uzosanga ubuzima ndabuhabwa no umuntu wo mu yindi club kubera abantu bari muri basket benshi n'aba sportif aramenya ati ntibavyegereza umutima amenya ati yego uyu mupete namaze kubona abashoboye iki reka kifashe mugasha kigumira muri club yiwe nk'uyu munsi ikibazo ngo mase n'urangirizaho Chicken turamuzi kuri terrain n'ivyo Chicken ashoboye ibiki hamwe n'uri ko arakora avuga ati je ndakunda ingene ujya muhunga afite vibe kuri terrain ngomba kumuha akazi no muha akazi no mukoresha uku Chicken ashoboye iki umuntu yomuha cyangwa umutute akazi kose ucikiye ugakora? Je ntaco nashoboye kabisa ntaco nashoboye vraiment ntaco nashoboye ibintu byose je ndabishoboye donc umwana w'umunyamusaga yihiringa je ntaco nashoboye kabisa ibintu byose ndabishoboye yego kabisa. Abakunzi ba basket naza ko ariko barabibona kandi bavyumva ama ukijanye naco ikibazo ca nyuma mwampereze ko hariho ico twita rivalite ihangana hagati ya Dinamo n'Urunani imaze imyaka myinshi bazi ko hatango ya New Star n'Urunani imyaka hafi 10 ngo ni Dinamo n'Urunani iri hangana wowe ubona ari giki byahinduye muri basket yacu y'u Burundi? Iri hangana biri hagati y'Urunani na Dinamo keshi niyo dukunda kuja na uja gufana za Rwanda, Uganda, za Tanzania baratubwira ati basket yanyu ukuntu muyitaho bitandukanye n'iwacu uzorabe sinzi ko kurabona ama playoff yo muri Kenya
umuntu yinjiza amanota cyakoma amashi Yego. mugabo twebwe hari byinshi tugira ku kibuga Ingoma. gutamba kuvuza ingoma kugirane kwisiga amarangi, kwita amazina abakinyi bituma yiyumva nka kurya amagara Gilbert Mwamba amagara Richard Babatishu amagara Chuma Mwanaume Mashini bakiyumva by'ukuri yuko bashigikiwe n'abafana bumva rero agasigno baguhaye kagize ico kavuze nawe urumva utegerezwa kwitangira ikipe n'umutima wawe wose cyane gose. Uvuze Gilbert cyonyibutsa ikintu urafise Dinamo kandi ikibazo nganda kubaze si cyo kuvangura mu bakinyi b'abarundi dufise ngaha muri Dinamo wo kugira coach agacavuga ati kwa abanyamahanga ushimwe abakinyi b'abarundi batanu wotanguza ninde nande muri Dinamo muri Dinamo batanu wotanguza kuri posta 1 washira Gilbert posta 2 washira Richard poste 3 washira Dev OPC 4 Clement 5 ya kipe irakwiye kumbure ko batazi Clement ni Karabona Kongoro ubu afise ubwene gihugu bw'u Burundi yego peut-être ngira ngo n'abandi bizoza biraza bukebuke kugira ivyo abandi baturushije aho hiyo gatoya cyangwa ko impano zivuye hanze dushobora burya federation yacu ari kintu yadufashije gose ko abana bacu bazogaragaza impano amakipe nationale yacu nayo iduze urwego. Uyu munsi uriko araba ingene umugwi wa Dinamo uteguwe nikiye kintu ushobora gusaba indongozi zawo nikiye kintu usaba abacoach nikiye kintu usaba abakinyi nta kintu na kimwe John usaba indongozi za Dinamo cyangwa abacoach kuko ibintu byose twe dusaba ibintu byose John usaba birahari muri equipe kabisa ibintu byose musaba birahari Dinamo imaze imyaka 2 kurikirana muri championa ari ya mbere mu mwaka uheze yabaye ya mbere muri championa yongera itwara na playoff none mu mwaka iba ya mbere muri championa kandi turifitiye icyizere 100% ko Dinamo izotwara playoff yego igihe tugira ibibazo equipe irateguwe igihe urundi tugira ibibazo Dinamo isohotse igakatira mu nzira ntibandanye ikina wabyakiriye gute hanyuma usaba iki kuri bijya bintu zarambabaje cyane kuko ajya uburyo bwashizwemo bwari bwinshi byarambabaje gose jewe nibaza yuko igihugu kirimo abavyeyi kandi kanatsinda umuvyeyi wacu se Barundi arakunda sport nibaza yuko bazorutugiramo iyi miyabaga yacu n'inzira kinira ngaha bipfira hanyene azobidufashamo ikipe bayi ya mbere zirasohoka kugira nabo bungura ubumenyi yego muri playoffs witeze inkino ndwi canke zine muzogira ko muheza canke zirashobora kubandi yaba ari ivyo nokoze je nogira zine ku busa uravye zine ku busa tugatsinda zine ku busa bigahera kare uravye ngo urumva sindi imana nayo ifise ivyo yateguye uravye ingufu zabo n'ingufu ziwanyu urabona muzopasa canke umucamanza nitere umucamanza nitere ariko je ndafitiye icyizere equipe nubwo n'urunana atari equipe mbi afise abakinnyi bafise ama experience bakagira n'umu entraîneur azi equipe yabo tuzobona match ziryoshe hama uw'Imana izoha intsinzi atwara igikombe yego hamwe mu tsinda wo bifata gute hamwe twotsinda vyonezereza cyane kuko urumva yuko n'umuboherekeza equipe no bandimo mutsinzwe uwo vyakira gute no vyakira n'ikimana yoba yampaye yego kabisa ndagushimire cyane kuri interview nziza uduhaye murakoze namwe tukwifurije gutera imbere mu bikorwa byawe byose murakoze cyane namwe tugire basket n'intsinzi asante sana